Yesu ashimwe bakunzi inshuti z'umusaraba, bakunzi b'ikiganiro ubushobozi bwa Kristo camagishishwa kuri televiziyo Heritage. Ndabaramukije gose mu izina rya Yesu Kristo. Ngira ubuntu n'umwami bwo gushobora gusangira amajambo y'Imana namwe. Ndagiye kuvuga ku jambo rivuga umuriro wa mpwemu yera. Ni gute umuntu ashobora kubona umuriro wa mpwemu yera haba mu muntu canke mu ishengero? Munyemerere dusangire ijambo ry'Imana, Abalewi igice ca 6 umurongo wa 13. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Haleluya. Ijambo riratubwiye uworabwira Mose, aramubwira ngo urutonde rukwiye kuranga Abisirayeli, umuriro uzame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Birasobanurwa neza, biragaragara neza ko hari umuriro wategezo kwamira ku gicaniro, bakama benyegeza uburyo bwose bushoboka. Ibi rero byari bifite ico bisobanura yuko umuriro wa mpwemu yera ukwiye kwamura kuragaragara mu bantu b'Imana, abavyawe n'umuriro, abavyawe na mpwemu, maze uwo mpwemu akaza muri bo nk'ibenge vy'umuriro, bakakirwa ubushobozi bw'umuriro muri bo, yuko uwo muriro uri muri bo ukwiye kwama waka udahengeshanya ntuzime, kugira ngo umuntu wese yame yiteguye. Mu Bisirayeli rero mu ngoro y'Imana hategerezwa kwama hariho ku gicaniro umuriro, bakenyegeza mu buryo uwo muriro utigera uzima. Ibicane bibiriko canke bitariko vyategerezwa kugenda uko nyene. Rero muri twebwe nk'uno munsi ku bwoko bw'Imana Bisirayeli mu kwizera, nagira mvugira ijambo rero tugiye kuraba kuko uyu muriro wagereranywa n'igikorwa ca mpwemu yera. Rero turagiye kuraba rero ingene ibikorwa bikwiye kugenda, ingene mu ishengero hakwiye kugaragara umuriro wa mpwemu yera, ingene umukristo akwiye kugaragazamwo umuriro wa mpwemu yera. Kubera iki? Umuriro ni ubushobozi, umuriro wa mpwemu yera ni ubushobozi bw'Imana bukorera mu muntu mu kubandanya gukora ibikorwa ndengera kamere vy'ukuri, bikagaragara ko atari ariko arikoresha, bikagaragara ko atari we yirongoye, bikagaragara ko atari inkomezi ziwe, ariko ari inkomezi z'Imana ziri muri we. Nibutse uriko arankurikirana yuko Imana yacu n'umuriro, naco gituma igihe cyose y'umuntu abatijwe muri mpwemu yera yakira uwo muriro. Nukuvuga yuko nakamanyu ku buzima bw'Imana buba muri uwo muntu, ubumana ubushobozi bw'Imana bukagaragara muri uwo muntu, kandi bikagaragara nk'umuriro wo kubandanya gukorera Imana no gushobozwa mu buryo budasanzwe mu kubona ukugira neza kw'Imana. Naco gituma rero mwene data kurankurikirana, ndagiye kuvuga ibintu 10, ni ibintu 10 bigaragaza umuriro wa mpwemu yera mu ishengero canke mu muntu. Kuko ingoro y'Imana uno munsi n'uyu mubiri yacu, imibiri yacu ni ingoro ya mpwemu yera. Hamwe n'ivyo rero uko ibikorwa vyagenda mu ngoro yora mu sezeno rya kera, uno munsi ntibisaba gusa mu rusengero, ariko ahantu hose umuntu hari no kumenya neza yuko wewe uri ingoro ya mpwemu yera. Ko rero ikibanza Imana yibereyemwo birasaba kubandanya gutanga ibimazi, kandi birasaba igicaniro ariyo masengesho kibandanya kuba kiri mu muriro, amasengesho mu bushobozi bwa mpwemu yera bikabandanya kugaragara muri wewe. Kuko aho uri hose mu kibanza cyose urimwo birakusaba kubandanya kugaragaza umuriro wa mpwemu yera, biragusaba kubandanya kugaragaza yuko umuriro utigeze uzima, kugira ngo ubuzima bwawe bubandanye kuzura n'Imana kandi ubandanye kugendana n'Imana. Rero tugiye kuraba muri bihe vy'iherezo, amashengero menshi umuriro wa mpwemu yera warazimye, mu bantu benshi umuriro wa mpwemu yera warazimye, mu miryango itandukanye umuriro wa mpwemu yera warazimye. Ariko rero inyigisho tugiye kubona muri ibi bintu 10 tuzobandanya kuvugana ko nivyo bizotwereka neza aho watakarije, ingene umuriro wazimye, ico udakora muri ibintu 10, ico uzosanga utahora ukora uco ugikora kugira ngo bikugendere neza, umuriro wa mpwemu yera ubandanye kwaka muri wewe, kandi ubandanye kubona ukugira neza kw'Imana. Kuko mu gihe twoza mu rusengero gusa
akaba ariho twucana umuriro wa mpwemu yera, mugabo dusohotse ubuzima bw'abantu bukabandanya kuba mu buzimire canke mu gukanya, atamuriro, atabushobozi bw'Imana mu miryango, atabushobozi bw'Imana, atamuriro wa mpwemu yera uriko uragaragara, vyoba arusa kandi coba ari kibazo. Ninaco gituma rero tugiye kuvugana ko namwe uriko urankurikirana ibintu 10 bigaragaza umuriro wa mpwemu yera mw'ishengero canke no mu miryango yacu, kuko Yesu niyaza ntazo dusanga gusa mu rusengero, ariko ashobora gusanga uri kurarima, ashobora gusanga uri kurasya, ashobora gusanga uri kurakora business, ashobora gusanga aho uzoba uri hose uri muri biro. Naco gituma rero uri muri biro, uri kurarima, uri kuradandaza, aho hantu hose harakeneye kubandanya kugaragaza umuriro wa mpwemu yera, igicane kigira kizima, ubuntu bw'Imana bukabandanya kugaragara, kandi nk'uwamenye Kristo ukabandanya kwifatanya nawe mu buryo budasanzwe. Rero muri ibintu 10 nk'uko nabivuze, ndagiye gutangura kuvuga icambere kigaragaza umuriro wa mpwemu yera mw'ishengero canke mu muryango canke ku giti c'umuntu yakijijwe, yabohotse, yamaze kwakira imbuto y'Imana muri we. Ni ikintu cambere kigaragaza n'ukuntu nugushikama no gushira amanga mu bihe vy'intambara ishengero riba ririko riracamwo, canke umuryango ibihe bigoye riba ririko riracamwo, hanyuma hakaba gusengeranira, hakaba guhuza umutima no kubona ko ikibazo atari umwana w'umuntu, ariko ikibazo ari Satani yahagurukiye ishengero cyangwa umuryango. Ivyo rero bikagushoboza nabo muri kumwe kubona ko ingorane atari wewe, ariko ingorane ari Satani. Iyo rero abantu b'Imana, iyo mw'ishengero bamaze kubona habaye ibibazo bitandukanye, harashobora kuba gutumvikana, harashobora guhagurukira umuntu agatangura kugwanya uburongozi, agatangura kuvuga nabi, agatangura gutyoza, harashobora guhaguruka umuntu yinjiwemo na dayimoni akagira montage yo kugira ngo akubite ikinyoma ku barongozi canke ku mukozi w'Imana kanaka, kugira ngo habe guhungabana kw'ishengero. Rero muri ivyo bihe vyose hashobora kubiki nuko ishengero ryamaze kubatizwa muri mpwemu yera, rishobora gushikama bagashira amanga, ntibakugwe n'isoni, ntibumve kumenga ibara ryaguye, ntibumve yuko bateteriwe uyahabanamba, ariko bakamenya ko Satani yahagurutse kugira ngo agwanye ishengero. Iyo ari mu muryango naho bakamenya yuko Satani yahagurutse kugwanya umuryango, maze rero kumenya ko ivyo bikorwa vyose biriko birakoreka ari Satani yahagurukiye ishengero canke yahagurukiye urugo rukishijwe, bica bizana ko abantu bose bagize uwo muryango canke bagize iryo shengero ko bashobora guhuza umutima n'inama mu gusenga, maze bagahangana n'iyo dayimoni, bagahangana na Satani yariko aratera umuryango canke ishengero, maze bigatuma bashobora gushira amanga, kandi nyuma yo gusenga bahuje umutima n'inama ibitangaza birakoreka. Reka turabe ijambo ry'Imana twisunga kubw'ayo majambo ndiko ndavuga. Dusomye ivyakozwe n'intumwa igice ni 4 umurongo 2 gushika 3 hari amajambo akomeye, haravuga ngo nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, babiganira ivyo abaherezi bakuru n'abakuru bababwiye vyose. Nabo bavyumvise bavuga n'ijwi rirenga, babwira Imana n'umutima uhuye bati, databuja, ni wewe waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo vyose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umusavyi wawe, ubivugisha mpwemu yera, utabanyamahanga niki kibateye umuvurungano, n'amoko yagiriye ingingo iki ivyo busa. Abami bo mw'isi batonze urugamba, n'abakuru bakoranye hamwe kugwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta. Kandi vy'ukuri muri iki gisagara Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli bakoraniye kugwanya umushumba wawe yera Yesu, uwo warobanuje amavuta, ngo bashitse ivy'ukuboko kwawe n'Imana yawe vyari vyaragabiye vyose ko bizoba. Kandi none Mwami, raba agaharirizo kabo, uye abasavyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose,
kiramvuye ukuboko kwawe ukiza indwara. Ibimenyetso n'ibitangaza bikogwe mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Bahejeje gusenga aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa mpwemu yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Imana ihabwe icyubahiro. Mu majambo menshi tumaze gusoma haragaragaramwo neza yuko ishengero ryari ryinjiye mu ntambara. Intumwa ari bo bigishwa ba Kristo barafashwe bariko baravuga ubutumwa bwiza, bariko barakiranira iby'ubwami bw'Imana. Maze muri ico gihe abantu bariko barakizwa, abantu bariko barabohoka, abantu bariko barakira, abo Satani yatwaye ari nyagano, abo Satani yari yaboshe, bariko barabohoka bidegemvya bari muri Kristo Yesu. Biragaragara neza habayeho guhaguruka kw'amahanga n'abitwa ngo n'abayuda ariko atari bo, batarizera Kristo Yesu, batarahinduka ubuzima bwabo, maze ngo bahaguruka kugwanya ishengero ry'Imana. Mu kugwanya ishengero rero vyaciye ku barongozi b'ishengero, barababoha, barabatura kugwanya mu buryo butandukanye. Wa murongozi we, nagenda kubwire ba Kristo muriko murankurikirana, intambara muriko murabona mu ishengero mu buryo butandukanye, aho usanga umuntu haguruka akivugira amajambo yigombeye, aho usanga umuntu haguruka akarondera ingene asambura, aho usanga umuntu haguruka agatemberera aba Kristo arondera kusa kubabwira amajambo y'umururazi mubi kugira ngo abace intege. Mutahure neza uko ari Satani yahagurukiye ubugingo bwawe, yahagurukiye umuryango wawe, yahagurukiye ishengero. Rero ikintu gikenewe sukushira umutima ku majambo, ariko shira umutima ku Mana, kuko ariyo wizeye kandi ariyo wakurikiye. Ivyo nivyo bizana gushikama, ivyo nivyo bizana gushira manga, ivyo nivyo bizana kuramiriza. Nagenda kubwire igihe cyose iyo Satani agomvye gutera ishengero, burya hari abantu abarondera ko basubira inyuma. Kandi mu byo nagiye nkurikirana nasanze igihe cyose iyo habaye intambara mu burongozi mu ishengero, iyo habaye intambara mu baririmbyi, hari abakristo, hari abaririmbyi basubira inyuma bivanye n'amajambo bumvise. Ni naco gituma rero umuntu atakwiye kubakira ku majambo, ariko akwiye kubakira ku ijambo. Ndeka nakubwire hari abantu no munsi batagisengera mu mashengero, ubu basigaye basengera muhira bivanye n'intambara bagiye babona mu buryo butandukanye, none bigatuma umenga ivyizigiro birarangiye. Ariko nagira ntangarizo umuntu ariko arankurikirana, uno munsi ashobora kuba atashingira gisengeramwo, asengera muhira kubera ibibazo yahuye navyo. Ingorane wagize ninki nuko waravye abantu ntiwaravye Imana. Umukristo wese ariko arankurikirana, ndamusaba ngo iyo uri mu rusengero menya ko wakurikiye Kristo Yesu, ntiwakurikiye umwana w'umuntu. Abana b'abantu barahinduka, ntukizigira umwana w'umuntu. Bibiliya avuga ngo abizigiye umwana w'umuntu baravumwe, ariko izigira Imana, kurikira Imana, kurikira Yesu Kristo, ngo natwe tubabizigirwa, ngo ariko azamara umwizigirwa kuko adahindagurika. Ivyo bizokubera intsinzi, ivyo bizokubera umugisha. Uko umuntu Satani ashobora guca mu mukuru, ashobora guca muri mutoya. Satani nta na hamwe adashobora guca kugira ngo ahungabanye. Mu muryango urashobora kuba mu ibibazo bivanye nuko Satani yaciye muri serugo, muri inarugo canke mu bana, ivyo bigatuma umuryango ibintu bihungabana. Muri ivyo byose rero, hamwe nuko ari umuryango wizeye Kristo, hamwe nuko muri umuryango vy'ukuri muri kunakurikira Imana, reka kuraba serugo, reka kuraba inarugo, reka kuraba umwana, ahubwo menya ko ari Satani hagurukiye umuryango. Abasigaye rero ni muhuje umutima, mutangure gusenga, muhamagara izina ry'Imana, izina rya Kristo Yesu rihambaye, umuremyi wa vyose. Niwe ashobora gutabara, agatabara umuryango, agatabara ishengero, maze amahoro akaboneka kandi abantu bose bakagubwa neza. Rero baratahuye ico kintu, baramenya neza ababahagurukiye bagwana urugamba. Ngo Paulo yavuze ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso, ariko ni mpwemu mbi. Maze kuri ivyo bisaba kwabira ibigwanishwa vyose Imana itanga. Rero iyo tugwanye mu isi y'impwemu, biratuma tubandanya kubona kugira neza ku Imana, kandi uko abakristo mu ishengero canke mu muryango bahuza hamwe
gusenga nibyo bizana intsinzi yo gutabagwa no kubona ibimenyetso n'ibitangaza. Nagenda kubwire igihe cyose ishengero rimenye neza rino banga, bagahagarara neza, bagashika mugashira amanga, nkuko tubona icyitegerezo ciza c'ingene ishengero rya mbere ry'intumwa, ishengero rikivuka, ingene intambara zadutse n'ingene bahagurutse barasenga, bazi bituma ibitangaza nakomiza bikoreka, amavuta y'Imana aragaragara, ubuntu budasanzwe buragaragara, maze bituma ibitangaza nakomiza bibandanya kuzana benshi. Rero intambara zose zoba mu ishengero kandi canke zoba mu muryango, nagenda babwira iyo habaye gushikama no gushira amanga, bizana inyishu, bizana resulta, bizana inyungu mu muryango, bizana inyungu mu ishengero yo kubona kugira neza kw'Imana. Kuko Satani yaratsinzwe, azamatsindwa mu ntambara zose, intambara zose atanguza azamatsindwa kandi azamamaramara. Nico gituma mwene data, juti y'umusaraba kurankurikirana, wewe wacitse intege, garuka kuri Yesu. Wewe vyagiye bigora, garuka kuri Yesu. Wewe wumva menga nta shinge na rimwe, nta mukozi w'Imana n'umucizigiye, bivanye n'ivyo wabonye, bivanye n'ivyakubayeko, reka gucika intege. Haracari ivyizigiro byo gushobora kwatsa umuriro wa mpwemu yera muri wewe, ukabona ukugira neza kw'Imana. Haleluya. Reka mvuge icya kabiri naco ni ubumwe mu ishengero, kubabarana, kwitwararikana no kwemerana mu budasa, mu ngabire zikorera mu ishengero nk'umubiri wa Kristo. Iyo hamaze kuba icyo navuze cya mbere, gushikama no gushira amanga mu ntambara zose, mugahamagara Yesu agatabara, ikiba gisigaye icya kabiri kiranga umuriro wa mpwemu yera mu ishengero canke mu muryango ni ubumwe. Ni ubumwe mu ishengero, ni ubumwe mu muryango. Kumva neza, kuko mwamaze gutahura yuko ari Satani, biratuma abantu muja hamwe. Kuko Satani igikorwa ciwe ni ugucana ibice, ni ugucanamwo abantu bimvirane nabi. Iyo rero abantu bariko bimvira nabi, iyo hari ikeba, iyo hari urwango, nta bumwe bushoboka. Rero nico gituma rero ikintu ca kabiri ndiko ndavuga kigaragaza ubumwe, kigaragaza umuriro wa mpwemu yera mu ishengero, ni ubumwe mu ishengero canke mu muryango, kubabarana, kwitwararikana no kwemerana mu budasa bw'ingabire zanyu uko mugenda mukorera umwami. Nisunze ijambo ry'Imana riboneka mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 4 umurongo wa 32 gushika 34, havuga amajambo akomeye ngo kandi abizeye bakavuvu bari bahuje umutima n'inama, kandi nta numwe yakimbukira ikintu cyose atunze ngo niciwe, ariko vyose barabisangira, kandi intumwa zashingira intaye ukuzuka k'umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwinshi, kandi ubuntu bw'Imana bwinshi buba kuri bo bose. 34 ravuga ngo nta mukene yari muri bo, kuko abari bafise amashamvu bose canke amazu babigura bakazana ibiguzi vy'ivyo baguze. Imana ihabwa icubahiro cane. Ahari ubumwe mu ishengero, ahari ubumwe mu muryango, nta mukene agaragara. Nta mukene agaragara gute? Ko batoba bariho barabaho, kuko Imana yashizeho abatunzi, niyo yashizeho n'abakene. Umuntu arashobora kubaho, Imana yamuteguye uko nyene ko azoguma akorera abandi. Ariko ikintu gikomeye ngaha tubona mu bumwe ni uko ufise vyinshi agabaniriza ko ufise bikeyi, canke ufise vyinshi agabaniriza ku udafise, bigatuma rero umwe yarafise azamura umwe adafise, bose bakamererwa neza. Ushobora kuba ufise impuzu nyinshi, uwundi ugasanga nta gahuza afise. Umwe afise impuzu nyinshi agatora impuzu zibiri agahuja adafise. Iyo amuhaye wa muntu adafise, iyo yambaye akabegwa, ariko umwe n'umwe afise, abantu bose bazobitegereza, ntawe n'umwe azomenya yuko hari umukene arimo. Rero nubwo no munsi tutova tugurisha amazu yacu ngo tugurishe n'amatongo yacu byose ngo tuzane, kuko bidusako tubandanya gukora kandi tukabandanya kurondera ubuzima dukorera Imana, ariko ikintu gikomeye ngaha cyo kiratwigisha ishengero ririmo ubumwe, ishengero ririmo kubabarana, ishengero ririmo kwitwararikana. Ivyo ni ibintu bigaragaza yuko mpwemu yera, muri wa mpwemu yera uburi muri bo. Muri ico gihe rero baremerana, muri ico gihe bakorera ku rutonde, muri ico gihe ukuvuga yuko n'ingabire za mpwemu yera uko ziba ziriko zirakora biratuma bagenda bafashanya, biratuma bagenda bemerana, bagasengeranira. Kuko
iyo twumvise biri kiravuga ngo ishengero ntirigizwe n'umuntu umwe, ishengero ni ihuriro ry'abantu bose bavyawe na mpwemu. Haleluya. Rero iryo shengero ndiko ndavuga rya Kristo rigereranywa n'umubiri, bajya abantu bose bavyawe na mpwemu. Ijambo ry'Imana rivuga neza, ugiye gusoma hariya mu cete ca mbere Paulo yandika Abikorino 12 kuva ku murongo w'umunani ukamanuka gushika epfo, harerekana neza yuko uwo mpwemu ari we yatuvyaye, twavyajwe na mpwemu, kandi uwo mpwemu abo avyaye bose, aba amaze kubatiza bose, igikorwa gica kigaragara ni ingabire za mpwemu yera, kuko abantu bagira ingabire zitandukanye, ariko izo ngabire zose zavuye kuri mpwemu umwe, bigasaba rero yuko bikoreranira. Rero Bibiliya irabandanya irasigura neza yuko izo ngabire mu gukoreranira ni nk'umubiri w'umuntu ugizwe n'ingingo nyinshi, mugabo akitwa umuntu umwe. Rero haba ishengero ry'u Burundi, ishengero ryo muri Afrika, ishengero ry'i Buraya, ishengero ryose ryo ku isi, harimo ingabire zitandukanye. Muri izo ngabire zitandukanye zose bigaragaza umubiri umwe. Haleluya. Nk'umugeni wa Kristo. Nicyo gituma haba mu muryango harashobora kuba abantu barakijwe barabatijwe muri mpwemu yera, usanga bafise ingabire zitandukanye, umwe akorera Imana muri bijya, uwundi akorera Imana muri biriya, uwundi akorera Imana muri biriya. Birasaba yuko abantu baba mu bumwe kandi bakemerana kandi bakatwararikana, ndetse umwe wese agakorera amavuta yiwe. No mu ishengero nuko bimeze. Ishengero rigizwe n'abantu bavyawe na mpwemu kandi ni benshi, ariko nubwo ari benshi bategezwa gukorera mu bumwe, bategezwa kuba barana bakitwararikana kandi bakemerana mu budasa bw'ingabire zabo, kugira ngo babandanye kubaka umubiri wa Kristo. Haleluya. Niko rero hari intsinzi ikomeye cyane yo kubona ukugira neza kw'Imana. Ndagiye kubandanya kugira ngo tubandanye tuvugana, kuko nifuza ko mu gice ca mbere ndavuga 5, hanyuma mu gice ca kabiri nzobandanya mvuga ibindi 5, kugira nkwize vya bintu 10 bigaragaza ishengero ryuzuye mpwemu yera, ishengero riri mu muriro wa mpwemu yera. Iri niryo shengero Kristo ariko araronda no munsi. Iri niryo shengero, iri shengero rigizwe n'ibintu 10, niryo rizoshobora kumenya ibihe no gushobora kumva inzamba yakabanga. Nico gituma nagenda kwifurize mwene data urukurankurikirana, ntucibwe n'iri jambo, ariko urikurikirane n'igice cya kabiri ugikurikirane, kugira ngo bikubere intsinzi ikomeye. Ica gatatu nukumva ubwiza bw'Imana ko bugose abantu bayo, bakadwebera mu bwiza bwayo, atakweraguza canke gusuhagurika mu gihe cyo gusenga. Hari igihe abantu baza mu rusengero ukamenga baje mu soko, aho abantu bubona basuhagurika, beraguza, bamwe ko barasenga, bamwe ko barasenga, abandi bariko bareraguza. Canke no mu miryango ugasanga abantu bariko barasenga, ugasanga umenga ni ibintu vy'imigirwa gusa. Oya, ari ikintu ca gatatu kigaragaza umuriro wa mpwemu yera, nukumva ubwiza bw'Imana ko bagose, aho mutwebera mu bwiza bw'Imana, aho umuntu wese yumva twebereye, agahagarika ivyimviro vyose ivyo yamyemwo muhira n'ibindi bitandukanye, ariko akumva akeneye kubonana n'Imana yiwe, akadwebera mu bwiza, bikaba intsinzi rikomeye. Ijambo rirambwira muri Kuva 2:4 usomye 15 kwamanuka hefu gatonya, hari ibihe bidasanzwe Mose yari ku musozi w'Imana, aho ku musozi w'Imana Imana irambwiye ngo nduga ku musozi. Iyo tuko turasenga tuba tuduze ku musozi w'Imana, aho tubonanira n'Imana, maze muri ico gihe ngo aradwebera. Haleluya. Mose ngo yaradwebereye, amaze kudwebera hagati mu gifungu cyuko cyari kuri uwo musozi, ngo aduga kuri uwo musozi, awumara ku imisi 40 n'amajoro 40, abona ishusho y'ubwiza bw'Imana ngo igaragara nk'umuriro waka utongora. Ndetse ngo n'Abisirayeli nabo nyine barabona uwo muriro. Birakeneye yuko tuba mu bwiza bw'Imana mu buryo butugota, tukaba tutidegemvya, tukaba tutari mu mubiri, ariko bikagaragara ko turi muri mpwemu, maze bigatuma n'abashoboye kuza ari bashasha bashobora kubona ubwiza bw'Imana, bashobora kumva ukuboko kw'Imana kubakorako. Nico gituma mwene data, wewe nagenda gukebure, ukunda kuza mu rusengero ukamenga uje guterama, si umwanya guterama. Wewe hageze mu masengesho mu gusenga umenga waje kugurikirana ibiriko biraba. Oya, haba namba, hagarika ivyo vyiyumviro, hagarika gusamara. Umwanya gusenga ni umwanya kudwebera mu bwiza bw'Imana, aho wumva yuko ubwiza bw'Imana buriko burakugota, aho wumva yuko uri hano mu kirere c'ubwiza, mu kirere kidasanzwe
cyo kudakora ibyo ugomba byose, kuko presence y'Imana ibiri kiragaragara. Haleluya. Ndifurije umuntu wese ariko arankurikirana kuba mu bwiza bw'Imana, aho bukugota ukumva yuko by'ukuri presence y'Imana uri mu kirere cyo kubonana n'Imana, kirere cyo kuvugana n'Imana, aho ni Imana ikugombera. Icya kane nukuguma ugigwa musha muri mpemu yera no gutorera inyishu ibibazo bibonetse no kuguma ukamagira ijambo ry'Imana manu shasha. Nagenda bibutse Ihora yari yarabujije Abisirayeli mu bugaragwa ko badakwiye kujya manu batakwiye gutora manu bazojya imisibiri hari ku munsi. Naco gituma umukristo cyangwa ishengero rigaragara muri wa mpemu yera bama bahindurwa basha baguma bagigwa bashasha muri mpemu yera, kandi ibibazo bibonetse ntabwo barondera kubibika ariko babitorera inyishu muri uwo mwanya nyene, kugira ngo nta gikintu na kimwe cyo tuma kibahindura. Usomye icete cya kabiri Paulo yandika Abikorino igice cya 16 yaravuze ngo nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu ku rukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Haleluya. Paulo yari kwarerekana neza ibibazo ntibibuze mu isi, intambara turahura nazo, ingorane turahura nazo, amarushwa duhura nayo, ariko muri ivyo vyose bivanye nuko dukamagira manu yo buri munsi ari ryo jambo ry'Imana, bituzanira ubuzima bwo guhinduka basha, bituzanira ubuzima bwo gutegwa intege, bituzanira ubuzima bwo kwagukigwa. Ivyo tumumenga twomaramara ntitumaramara, ahubwo binga biduzanye mu bundi bwiza budasanzwe, kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Naco gituma nimba wewe ingorane kuracamo, ibazo kuracamo biko birakuzanira menga kumaramara, ntukamaramare, oya habanamba, ntuwihebure, ntutetegwe, ntumve kumenga nuwo bwisoka no hanze, oya habanamba, ariko hagarara neza, bandanya kujya manu nshashi buri munsi, bandanya kujya ijambo ry'Imana, uzobona ukugira neza kw'Imana. Haleluya. Rero ndagiye kuvuga kandi icanyu cya gatanu mu gice cya mbere, ari cyo novuga ca nyuma, kuko tuzovuga mu wundi munsi tuvuge kandi ibindi bitanu bisigaye. Ica gatanu ari cyo ngiye kurangiriza ko no kugira imigenderanire myiza n'Imana mu kwemera kurongorwa na mpemu yera nk'ishashara idufatanya n'Imana akaramata. Kugira imigene myiza n'Imana, kubaho umuntu ataciganza ariko aganzwa na mpemu w'Imana, arongorwa n'Imana mu vyakora vyose, yafashwe mpiri kugira ngo umuntu ntashobore kubandanya kubaho akora ibyo agomba, akora ibisunitswe na kamere yiwe, ariko akora ibyo Imana igomba, kuko afashwe mpiri na Kristo, afashwe mpiri n'ubushobozi bwa mpemu yera, kandi ntabandanye gushitsa ibisunitswe na kamere yiwe, ariko abandanye gushitsa ibisunitswe na mpemu w'Imana. Haleluya. Ariyo kamere y'Imana. Tugiye gusoma mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorino igice ni 2 umurongo wa 14, yavuze amajambo akomeye ngo ariko Imana ishimwe yamitujana nk'abafashwe mpiri muri Kristo, idutera kwerekana ubumote bwo kumenyekanisha ahantu hose Imana ihabwe icubahiro cyane. Mu nshuti y'umusaraba Paulo aravuga ngo Imana ishimwe yamitujana nk'abafashwe mpiri muri Kristo Yesu. Rero kugira ngo umuriro wa mpemu yera ugaragare, nuko haba imigene myiza n'Imana yo kwemera kurongorwa, ugasanga umuntu by'ukuri ibintu ariko arakora, ubuzima rimwo yarafashwe mbere na Kristo. Ndakwifurije rero mu kurangiza maze kuri uyu mwanya, nagira ndakubwire wemere gufatwa mbere na Kristo, wemere kugirana imigene myiza n'Imana nk'ishashara ikumatanya n'Imana akaramata, mu gukora ibintu udakoreshwa n'umubiri, udakoreshwa n'ivyifuzo vyawe, ariko urakoreshwa na mpemu yera, kugira ngo ushobore guhagarara neza mu ijambo, kandi ugendeshwa na mpemu, utagendeshwa ni kamere y'umubiri, ugira ngo bandanye kubona kugira neza kw'Imana. Ndashimiye Imana ko wari kurankurikirana. Ndakubwira mwene data, ubandanye kwifuza kumuriro wa mpemu yera woba muri wewe, mu giko guhamagariye gikore uri mu muriro wa mpemu yera, korana ishaka mu ntambara ugwana nazo, bandanye guhagara ushikamye, bifuze kugira ni bumwe n'abandi, mwemerane n'abandi mu byo butandukanye, ifuze kuba mu bwiza bw'Imana, ugotwe n'ubwiza bw'Imana,
wifuze kwa mujya manu ya buri munsi ariryo jambo ry'Imana kugira ngo ubandanye guhindurwa musha kandi ubandanye no kugira imigenere myiza n'Imana kugira ngo ukore ufashwe mbere na Kristo atari wewe uvyisunikiramwo kuko igihe cyose ari uvyisunikiramwo uzomaramara igihe cyose ari uvyisunikiramwo uzidoga kandi uzobivamwo ariko nimba wafashwe mbere na Kristo mu murimo w'Imana urukurakora ntuzobivamwo uzoramiriza kuko nigihe wogira intege nke uwo mpemu akubuza amahoro muri wewe bigatuma ubandanye kugwa ciza ndashimiye Imana impaya akaryo keza nkaka ko kuvugana nawe kurangurikirana muri iri jambo rivuga umuriro wa mpemu yera ndagiye gusenga kugira ngo wewe kurangurikirana Imana igushoboze Imana ikugirire neza Imana igukomeze umuriro wa mpemu yerube muri wewe ndatuye ngo umuriro wa mpemu yerube muri wewe ndatuye ngo umuriro wa mpemu yerube muri wewe ntuwikoreshe ariko ukoreshwe niyaguhamagaye niyagutoranije bizotuma bigenda neza mu buzima bwawe bizotuma ubako amavuta y'Imana bizotuma amavuta adashira ariko azobandanya kuba muri wewe kandi uzobandanya kuba umuntu musha urakoze mwami wanje tugiye gusenga haleluya mwami wanje uri hejuru y'amajuru ndagushimiye kuri uyu muntu ariko arangurikirana muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo muri iteme umuriro wa mpemu yera mu izina rya Yesu Kristo umugirire neza umushoboze Mana yaracitse intege kubw'intambara yagiye abona mu ishengero cyangwa mu miryango muhagarike neza ashika amashiramanga mwami wanje mu mutima gukorera mu bumwe no kwemerana mu ngabire zitandukanye mu izina rya Yesu umubiri wa Kristo mwami wanje Yesu Kristo umwe kudwebera mu bwiza bwawe ubwiza bumugote mwami kibada cyose abazobarimo kugira ngo abandanye kubona presence yawe urakoze mwami kandi ndakwingize Mana yanje ubandanye kumuha kuhinduka musha buri munsi buri saha ahinduke musha na vya bindi vyose bitandukanye vyagenda bituma dahinduka musha bigende bikugwaho n'amaraso y'isidonorisha urakoze mwami wanje kubikoze ndabigushimiye umutima kugira n'imigenderanire nawe kugira ngo ivyakora vyose abikora afashwe mbiri na Kristo kuko yashobojwe nawe kandi yazigamwe nawe na abantu bo mutwenga na abantu mugira ko commentaire ivyo ntagico bimutwaye aramirize ko yafashwe nawe mbiri mwami wanje ndagushimiye mpeza giye umuntu wese ariko nkurikirana mpeza giye abakozi bawe watoranije muri iki gihe bariko baraca mu ntambano ibibazo ubakomeze Mana baje imbere ishengero ryawe aho riri hose mu gihugu cy'u Burundi urishire mu ikanguro umuriro wa mpemu yera wake muri bo bagendane nawe bayobogwa nawe igihugu cacu Mana yanje ugishire mu ikanguro mu izina Yesu abatarakumenye bakumenye abasubinyo bagaruke kuri wewe kuko atahanda amajambo y'ubuzima n'ubugingo atari kuri wewe urakoze ko byose ubikoze umugisha n'amano kuranirwa bibane n'uyu muntu wese ni mu izina Yesu Kristo amen.